Amahoro muta. Amahoro neza. Amahoro cyane meze neza. Yego. Ubumuga nibwo bundebye cyo. Yo more mutama wanje. More mwijuru hari Imana ikfura no bumuga kandi byose izobehera heza. Gusa ikintu twagiye gutahura nuko ibintu byose biba ku isaha y'Imana igeze. Yego. Saya igeze bizogenda neza. Iwe muta. Mwiriwe. Amahoro cyane. Amahoro cyane. Umeze neza. Meze neza. Hajya akazina ninde? Yego da. Akazina kanyu. Madubai. Ngo Madubai. Yego. Hamwe duratuja guca amafaranga Dubai. Nakurahiye. Mwabavyeyi muhore mwatubonye mutendere. Yego. Muta kubera iki bakwise Madubai? Ryo sizina ry'ikirundi ariko. Yego. Okay. Muta ufise imyaka ingahe? Yego. Imyaka mufise ingahe? Bashima abavyeyi. Yego. Namyaka yuwaje no banyimenya. Nayo ukimenya? Oya, kararenganye. Nukuri kose. Ariko hajya tugeraje guharura. Urabise nk'imyaka 100? Ijana. Wijana n'abagitembera. Wijana n'abagitembera. Aba yarakuze emwe n'abakiva muhira sigara uwo muhira ko. Ariko nibaze ko nka 80 nawe no. Uramaze kuyikubita notse. Mwami gisabo harabu mwami mwambutse. Ego. Akandi kantu k'ikirundi wodusangiza mutama kantu k'ikirundi wodusangiza igisokozanyo haba ngo sokwe ngo soma canke ngo niruze kugira ngo twibukanye ikirundi ca kera. Nako wibuka? Nako nibuka. Jere kanda gusokoze muta. Zeta gusokoze. Naka noza barabyaso. Tasokwe navyoshora basa. Muta. Ndagusokoza agasokozo katagoye. Kugira abuzukuru bumve yuko ikirundi vraiment tukikimenya neza. Twebwe abataba. Oya mvuze ngo sokwe wishura ngo iki? Ngo nuriyutse. None niwumva nuko nyene. Ariko muta. Abandi bantu bace batinya ngo buze ngo niruze ngo haca haza urupfu. Haba mahoro meza n'amaremba meza. Nico gituma ubu bace bavuga ngo soma kuko gusoma ni vyiza. Muta tugushimire rero kuri kano kanya tuyaza namwe. Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Canke mwiriwe bivana no mudukurikirana amaherereye turi hano kugira ngo twongere kubamenyesha ko ibikorwa bibandanya ni muri Tarisisi Hope Ministry TV nkibisanzwe turi mu bihe turi mu rukurikirane go gushitsa canke gushikana ivyagiye birasezeranwa wa munsi haba wa munsi mukuru nyene muravyibuka wabasangwa butaka n'abatishoboye n'abagenana ubumuga murabizi uretse yofata urugendo giye gutushikana hari Nyarumanga tuze kugumana rero muraza ko nivyakorika kuko biza kuba vyifashe hari akunyarumanga nuko tuza kuba turi kumwe nandi hano nanatuvabye meze neza cyane nza kuba ndi kumwe na Iva mahoro y'Imana bale nawe Amina ndi kumwe na Faida bamukije mwese Amina nza kuba ndi kumwe na Sofoni Imana ishimwe mwese Amina Mirere Amina turi kumwe na Gigi Girene ndabaramukije mu izina rya Yesu Amina turi kumwe na Faida Fafa Shalom ndabitirarije Faida nuriya na Faida yora akunda guhagarara ngaha mwashanje cy'ibanza ni Ritia Makiri Salome turi kumwe na Berize amahoro cyane turi kumwe na ni Martine ndabaramukije mwese turi kumwe na Eliane Shalom nabatuza kuba turi kumwe rero tugiye gufata runo rugendo kugira ngo muri make mugumane natwe kugira ngo muze kubona ukuntu runo rugendo rwagenze mugumane natwe Tarisisi Hope Ministry TV haro twagiye bayi tuhurire hehe
hariya nyene iyo twabwiye ko tugiye. Taasisi Hope Ministry Ramba, Taasisi Hope Ministry komera kumikami yawe, ramba kurukundo kwawe, komera Taasisi Hope Ministry Ramba, Taasisi Hope Ministry komera kurukundo kwawe, ramba kumikami yawe, komera Taasisi Hope Ministry. Shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi Amerika, afatikanyije n'umukobwa wiwe Taasisi Shaserine, bakora ibikora inka birambire ntibibagire iyo bavuka, nubwo ari kure namba ntibaruhuka, bama batwibuka Taasisi Hope Ministry, hey, Taasisi Hope Ministry namba Mutama Paya. Nda muvyeyi wanje. Meze neza Paya. Ndashima kubera ndabonye rero. Paya tuganire gato nari ngukumbuye. Yego muheca kigorera. Aretse iminsi myinshi kwera. Urumva rero ashaka tuno munsi dusimbire hano tubona aho. Nivyo vyiza muvyeyi. Tubona aho muba. Nta kuntu mwakwama mwatugendeye natwe ntitubagendeye. Nivyo vyiza rero tuze turyoherwa rero. Aturaryohe kubera turabonye rero. Kubera umuntu n'ubune ko kumatutariye nawe turabona urumva nta maruko. Barinze ngo agafunika bagaro bumwe na karenge dododo kiretse. Roba rero natwe tugomye ngo kugira ngo dushobore kuganira twabonye aho muri abo twabonye babigeme bagomba baririmba batamba ngabo twabazanye naho kabisa ngabo kweli. Okay. Niyo masaha meza nyene. Nama mwavuye mu bikorwa nyene mumeze nk'abaruhutse. Agatebe gava gahitana umuntu. Mwaramenyeranye kabisa. Ngorane. Okay, hanyuma katuvuge cyatugenza tugende uko litera rirenga. Egereza kamikoro ku muntu tuganire gato Paya. Yego muvyeyi. Ajya avuze ni Paya Pascal. Yego. Meze neza ari. Ndashima muvyeyi. Yego. So igihe mwari hari yamwatugendeye mumaze kugaruka ino twagomye tubibuka. Yego. Tuvuga tuti turakeneye umunsi umwe tuze tuhashike. Yego muvyeyi. Rero kubera rimwe na rimwe bamwe muri twebe twaza tukagarukira hariya tugahurira hariya twanazimiye kabujya hano. Haragoye kubera yamaju nisobanga. Kandi inzu zose zirasa. Yego twakatuku kazone inzira iraheze. Subira ukibeta nk'uko inzira ugasangira ahetse. Gata bade turasatira kabisa makatu abonye. Yego nivyo byiza Imana yabasikanye no ko. Yego mbere ko tuganira na Mutama Paya Pascal. Tubanze tuganire n'aba bavyeyi banje gato. Yego. Hera ka micro uyu. Yari yaje wa munsi. Ujya yari yaje. Aha.
bibi mwiriwe umeze neza wewe wari waje wa munsi nari natse yego wabonye ibintu byari byifashe gute mwe byari fresh byari fresh takuraye kabisa byari original yego mu kugaruka mwashitse amahoro Imana ishimwe kwere yego twabwiye na Mutama bahamagare mbe ko mwashitse amahoro ko niwe yarabiza akanimero kanyu yaca avuga ko mwashitse amahoro burya ni mu gatondo twayasubiyeyo mu gatondo mwarasubiyeyo burya bwakeye twayasubiyeyo kubera bari batubwiye ngo tuyasubirayo yego hanyuma basaba tubwira ngo ujya ntaho mumubonera yego tuza twongera turagenda turakokoma hariho n'uwundi nyine twari twahwaniye bariko basukuma ku gakinga yego ujya tuheruka kumugendera yego ca tuvuga tuti ntayeka namwe tubagendere tubona aho muri yego none rero turaryohewe turahabonye kandi mbona tumeze neza wowe yamya kumbaza wewe mwarazananye Alisa ari undi yigeze kumbaza yitwa Alisa mwavita mwavita ngo amahoro cyane ego so ndabona murakwiye umuryango urakwiye ego mwavita natwe no munsi twaje mumpera akamikoro mwavita bibi tuca tugaruka nawe tukuganirize gato nabonye mwavita yararirimbye tera agakorase twumve kuko ibyibuka Imanania Dawidi arabivuze Imanania Dawidi arabivuze Imanania Dawidi arabivuze Imanania Dawidi arabivuze Mugusenga Imanania Dawidi arabivuze Imanania Dawidi arabivuze Imanania Dawidi arabivuze Imanania turabakiriye ku musozi w'igikundiro abashitsi turabakiriye ku musozi w'igikundiro turabakiriye ku musozi w'igikundiro abasangwa turabakiriye ku musozi w'igikundiro Aleluya turabakiriye ku musozi w'igikundiro turabakiriye ku musozi w'igikundiro mumukomera amashi menshi mukomera amashi mwafite usanzwe uri umuririmbyi kandi akomeye yego egereza mikoro ku munwa niturigo turakumva usanzwe uri umuririmbyi akomeye urimo muri korali yihe jewe ndumusenzi korali y'abasenzi umunyakarago umwinginzi aho twahombye guhaguruka atamba agasirimba gatoya kwa kundi bahora babigira utinye ko abucuca mu mwuka so mwafita igihe mwatugendera hariya mwaraduhezagiye mu ndirimbo turaryoherwa cya gihe muravyibuka Mutama yarayibonye yavuga ati vrema hano abantu n'abaririmbyi none mbigenda gute ko benshi hari abantu babikumira ngo twebwe ngo urabona mwebwe muri abantu bamaze kwitahura musobanutse byagenze gute banganire kugira ngo mwisange mu bandi bantu namwe mutacikumira nka babandi bakera twebwe
Kuno bigenda umaje kuba nko ugenda gusenga ukagenda mu manama bakavyigisha dusanga natwe turisanzuye tumera nk'abandi nukuri ego ayago cane kabisa abandi bacikumira batashobora kubona ko rabene igihugu nk'abandi bashobora kuba bitabwaho nk'uko abandi bene igihugu bitabwaho uwo batera kaye kama akamuno batera nuko boje hamwe n'abandi nabijya by'amashira hamwe birafasha bakaza barinjira mu mashira hamwe kugira bisanzure nabo okay kandi bakirinda kuza barikumira bakuma no kwara bene gihugu arabarundi kandi igihugu naco kibakunda ego asante sana ego mande y'ivyo murabona yuko tufise umurongozi w'ishira mu gihe twa Transition Ministry yamari biyumvira ko rimwe na rimwe rikabatumako mukaduga hariya ku cicaro gikuru c'iryo shira hamwe ariko uno munsi naho yavuze ati reka dusimbe namwe tubarabaho muri ya ntumbero yo gukomeza imigenderanire n'ubucuti no kubereka kandi yuko uko biri kose muri abene gihugu bafise agaciro nk'abandi bene gihugu muvyakira gute kuba dushobora kuba dubise umuyobozi ashobora kuba biyumvira ko tukabagendera ukuntu tuvyakira turanezerwa kubera twiyumviriye ko hariho benshi batagiriwe amahirwe nk'aya ariko twebwe twarayagiriwe ahubwo nibamumpera amashi nibamuhe kabisa bamuha amashi kabisa amashi kabisa kandi avyibushe asante sana uwo mudamu muri kumwe yitwande muhe yivuga izina tumenyane nitwa Miburo Pelagie nawe warigeze kuduga hariya ku cicaro gikuru c'ishirahamwe naragiye yego wasanze hifashe gute bwira batagiye sanze biryoshe daranjoheye wamenga twohaguma impande yo kuririmba impande yo gutamba cenke tugasangira mwarabonye yuko dushobora no gufata akanya keza tukiginana twese tukanezerwa vyakwigishije iki wewe nk'umwe mu basanzwe bari mu muryango w'abantu kenshi twaratumva bakunda kwikumira ariko mukamubona yuko ubu bariko baraja habona baja mu mashira hamwe baja mu yindi migwi mu yandi makrebe yo kwiteza imbere mwewe mwavyakiriye gute twavyakiriye neza kubera n'ukuri kera urumva ko bikumira ariko guhera uno munsi nta kwikumira bihari ko nyene n'abahungu bacu barabatwaramo n'abakobwa bacu nyene bakabagenda yaba numugira n'abakobwa beza twarababonye ubwo nanje nzora ndabarangira nti twahabonye ubu sinzosura kuzimira mbonye umutipe avuga ati je imyaka irakwiye narabonye ahantu hari abakobwa beza tugende ubwo rero mutwitege vuba turaje karibu ntangorane ariko natwe dufise abakobwa beza ntimufyine mwababonye twababonye hariho nimba imisore muyifise ntimwitinye ahubwo mbere ndafise n'umusore mubo yaba muhire gato bagenda mutanagenda vuta ijambo tugende tuvuganye reka mbe mfise inkumi nziza hano murabona ko zimeze neza none bibi mu bijanye no kwiteza imbere mubona biriko biragenda neza hano mu karere k'iwanyu biriko biragenda neza imigenderanire imeze gute hagati yanyu na babandi kera ko twumva mu Burundi mu bisanzwe nta moko ahari n'imiryango hari imiryango y'abasangwa butaka canke abatwa bafise bise n'ikiyasha mu ishirahamwe ryabo ribahuza n'umuyobozi wacu mugatweze kuvuga n'ishamwe gitwa Iniproba muri make rumva nta kwikumira mumaze kuba no kuri level yo kugira rero bimeze gute ko ariko aradukurikirana batari bazi yuko kumbure ibintu vyahindutse mwebwe hano iwanyu bimeze gute aracara kwikumira nka kumwe kwa kera hagati yanyu mwebwe n'iyindi miryango tumba ngo y'abahutu ngo y'abatutsi ko ajya samoko n'imiryango gusa kamera ubu nta kwikumira bihari twese ubu turakundana turumwe kweli wow ntumbese ngo muhana n'abageni shako bese ngaha turabana arabongenda ntwaye cyo ndamusimba ni mwikomine abo twageranye bamfashe kuraba cyo musimbane kabisa ngere mustaneri ni andika ngaha nuko rero eka ndabona nge ubundi tutaraganira nindi kugira ngo dabe dusozera dusubire inyuma hari umutama hano nawe turamukanye n'uyu mutama mutama yari yaje wa munsi
amahoro muta. Amahoro neza. Amahoro cyane umeze neza. Yego. Ubumuga nibwo bundembe yo more mutama wanje. More mwijuru hari Imana ikfura n'ubumuga kandi byose izobehera heza. Gusa ikintu twagiye gutahura nuko ibintu byose biba ku isaha y'Imana igeze. Yego. Isaha yayigeze bizogenda neza. Ego uburayishimiranye nuko nyene bimeze. Ego kuko hari n'abatagishobora no kuvuga byanse gose. Rero kubugishobora kuvuga n'ikintu gikomeye cyo gushimira Imana. Yego. Ariko ibisigaye bimeze neza. Yego. Hani wanyu umutekano umeze neza nta muntu abahohotera ntaki. Oya. Igihe watugendera hariya wasanze hameze gute? Emwe ni vyiza gose narashimye. Narashimye kabisa narashimye Imana ibahejagire gose. Amina. Yego. Mumaze gutaha mugashika hano mwasanze nabo bategeye babasaba ati hariya vyagenze gute mwababwiye ko vyagenze gute? Twarababwiye ko vyagenze neza gose cyane. Okay. Natwe no musi twagize tuti rero kwa kafunika bagara ubumwe arakarenge. Kanatwe dusimbe tubagendere. Mpore. Yego. Imana ishime kabisa. Amina. Kandi twaje neza. Muragahora muraje abavyeyi. Asante mutama murakoze cyane. Imana ibafashe kabisa. Amen. Eka dusangira ikiyago n'ujya mutama muri kumwe ndabona ni nararibonye Imana yazigamye kabisa irabarinda. Mwiriwe muta? Mwiriwe. Amahoro cyane. Amahoro cyane. Umeze neza? Meze neza. Hajya akazina ninde? Nego da. Akazina kanyu? Madubai. Ngo? Madubai. Yego. Hamwe duca guca amafaranga Dubai. Nakurahiye. Mwabavyeyi muhore mwatubonye mutendere. Yego. Muta kubera iki bakwise Madubai? Iryo si izina ry'ikirundi ariko. Yego. Wewe ngira warasafi uca Dubai? Eka. Tatira numawe n'abagenzi. Yego. Abagenzi barakuravye bati wewe witwa Dubai. Kabisa. Zina ryiza cyane kabisa. Wewe irindi zina kuko umuntu ngo hajya ngo agira amazina abiri. Irindi zina ninde? Irindi zina? Niva munda kwa mama ryari Madubai Muhitira. Madubai Muhitira. Muri make kuri munda kwa mama wararengeje amezi 9 munda. Hajya ngo urengeje amezi 9 uburi Muhitira. Canke Kayitira. Okay. Muta ufise imyaka ingahe? Yego. Imyaka mufise ingahe? Bashima abavyeyi. Yego. Namyaka yiwaje ndo banyimenya. Dayo ukimenya? Oya, kararenganye. Nukuri kose. Ariko hajya tugeraje guharura. Urabise nk'imyaka 100? Ijana. Wijana n'abagitembera. Wijana n'abagitembera. Aba yarakuze emwe n'abakiva muhira sigara uwo muhira ko. Ariko nibaze ko nka 80 nawe no. Uramaze kuyikubita. Kukaranga muntu bambwira ngo mfise imyaka 66. Aho hari cyane. Yego. Bakubwira ko bise imyaka 66 hari muri uyu mwaka canke mu warangiye. Muri uyu mwaka nyene. Ni mu mwaka uhetse. Ubwo rero haramaze kuyongera ku wundi mwaka. Yego. Mutama turajyewe kuyaga namwe. Yego biratugera cyane kubona inararibonye. Ducira umugani w'ikirundi runo gwaruka gurige ndugumvise umugani w'ikirundi. Yego. Umugani w'ikirundi ducira kagani. Akagani kabake. Akantu kani mwabongo harabaye ngo umwami ngo yagize ukuntu ngo sije no hahera ngo hohera ntutse. Umwami gisabo harabu umwami mwambuki. Yego. Akandi kantu k'ikirundi wodusangiza mutama kantu k'ikirundi wodusangiza igisokozanyo haba ngo sokwe ngo soma canke ngo niruze kugira ngo twibukanye ikirundi ca kera. Nako wibuka? Nako nibuka. Jere kanda gusokoze muta.
Zeta gusokotse. Naka noza byaso. Byasokwe nabyoshora basa. Uta. Ndagusokotsa gasokotso katagoye. Kugira abuzukuru bumve yuko ikirundi vraiment tukikimenya neza. Twebwe bataba. Oya mvuze ngo sokwe wishura ngo iki? Ngo nuriyutse. None niwumva nuko nyene. Ariko muta. Abandi bantu bace batinya ngo buze ngo niruze ngo haca haza urupfu. Haba mahoro meza na maremba meza. Nico gituma ubu bace bavuga ngo soma kuko gusoma ni vyiza. Muta tugushimire rero kuri kano kanya tuyaze namwe. Yego. Imana bahezagire kandi barinde. Yego. Yego. So tugaruke kwa Paya Patrick. Beni Patrick aje. Pascal nkunda kusanga naje narinyuranije. Paya Pascal. Yego muvye. No musi tubasanze aho musanzwe muri, aho musanzwe muba. Yego. Ni wanyu canke murapanze. Oya. Iki twaje na microbe kabisa urumva nico gituma twebwe turabasanga butakubera barabonye iko twebwe atamato twari dufise muga microbe yaratugwaniye ico duherije ico. Muga niwe yashoboye kubafasha kugira mushobore kuronka aho mubahi wayo. Tuyikomera amashi kabeza tuyikomera amashi. Shiramwe muza abatwaye imiproba. Tunakeze usanzwe ahagarara iryo shiramwe imbere y'amategeko. So none mwebwe ntimupanze. Ntidupanze. Imiryango yanyu yose uko muri murafise aho iwanyu muba ntimupanze. Yego ntidupanze. Wow. Kuki hari ku ntwaro yabuyoye. Yego. No rero baca badushikiriza ya majo microbe hanyuma bati sinagitwa cyose kitafise imiryango kitafise amaparcelle rero kitwashoretse insago n'imiryango yabo rero baca baradushora rero umva twaciye dusima turakoma amase Imana ibahejagira yego ya Trasis Hope Ministry rabakeje yego kuba muri kino gisagara udapanze mutama hajya vraiment tugera uko yego kabisa reka dumere nk'abaje imbere gato tubashikiriza ijambo rya tuzinduye uyu munsi. Mwebwe igihe mwari hariya ku kazi mwararosa akanya kuvugana n'umuyobozi mukuru w'irishira hamwe mwari mwasavye iki hajya turumva kuco nanasavye ku ruhande rwanje nanacicana n'itanu mbo ubundi nawe urumva cyasavye urumva nta muntu yinjira mu jambo ry'uwundi avuze kira muntu wese yavuga abone yiko ibintu ari uko nyene kuri harurafise umugambi wari wavuze ugiye kurangura wari umugambi wuwe sona nabwiye umugambi w'ibirato n'ubu ndagenda n'ibikoresho abo kirato caje ugenda ukinshonera dabo umuntu abize ikirato kitameze neza ngenda ndayikona mugambo ni ibintu ni bisasa go ari nk'ivyahetse umugambi washize imbere w'ibirato kurangura ibirato no gushona no kongereza ndetse kugira ngo ushobore kongereza umutahe kugira ngo kumbure ushobore no guteza imbere umwuga wo kuvananya ushona usanasana n'ivya byaragize ingorane yego uwo mugambi kuva uwushikirije umurongozi w'ishyirahamwe yaravuze ati umugambi arawakiriye kandi azawushigikira kuva uriya munsi uno munsi uwo mwuga wo gushona ibirato warabandanije uwifata gute uno munsi ubu umaze kubona akarusho akahe ubundi abandana n'ubu narimeze gusunikira rusabe birengiye kandi nino turayifise kabisa nivyo biratura niko ndasona akirizo ntashaje akirizo ndamukanye baza turamutse kabisa yego ubona ugerageje nimba atari banga iyo uri kurashona ibirato mzee meze neza oya ndakubona kabisa namarame kabisa bana wambaye n'impuzu z'igisiti izi ni za security zo gucungera umutekano yewe sawa hizi ni baraka za wazee hizi ni baraka za wazee asante sana merci tapa okay so ni tout va bien hari undi utaramukije yari yabo ça va bien
uvuye oya ikibacita igifaransa cy'umwimerere tubaze turamukanye muta uraberewe cyane ndaberewe iravuga ni sawa iriko iravuga ujya ariko arakumva ndaberewe usanzwe uri umusekiri oya ziri umusekirite rero ko uravye ino mpuzu wambaye ni abantu oya niyo wambaye gusa kubera n'umukene kubera n'umukene niyo wasohoye kabiso niyo wasohoye kuko Imana kandi uvuye ku kazi wewe nindezewe niyo nakwisitemu no tugupfa kuma tugira amahoro egereza kamera kumva ntitugupfa hama nkatandukundo ujo nuko tupfa kw'imipyeri niko matora tugira amahoro turagutunze uraronka amafaranga ndose igihugu cyawe kimaze yego n'igihumbi ngo ntuze ngo ibijumbu nuko abazukuru banjye bakajya tugira amahoro neza cyane mesi bakavuga bati soko uno munsi yakoze umunsi neza cyane yego ni ryashyirahamwe rya Transisop Ministry ry'abagendeye Tasisi ndamukunda yawe tasisi namba tasisi wanje yego nukweka tasisi wanje Imana imuhezagire igire hejuru yego merci tapa tasisi wanje kandi urazi kuririmba Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.